je sinibaza ko bari normal. Oya sindavyibaza. Oya. Gute nico catumye je ndakurondera kugira ngo umushikire cyane umubwire kuko jewe icandondera ko ntaco nzi. Ica kurondera ko gute muri abagenzi mwarigeze ko abagenzi ntiturabagenzi sinashaka ko tuba abagenzi. Oya akisa na ijuru yerekanye gufashanya hagati yacu 6 kwa 6 6 kwa 6 arayizi. Icaje kuntangaza nuko nagiye kumva nyijoro njyamye aperi sinikashituka ntawe nzi ndika namba ya kesi rukwa ijuru nta niyo nari mfise. Ngize ngo nitabe naje kwitara hejuru umwanya wo kwitaba wamaze guhera acatuma audio. Arambwira ko jewe n'umugore wiwe ngo hari ibintu duhuriyeko. Arabinyemeza neza aca ntegeka ngo mu gitondo kare kare ngo mbyuke gutora umugore wiwe ngo namutware. Tavuga ati uyu muntu apere warayitavye nayo nitavye. Leta kuyitaba acatuma audio. Arambwira ngo umugore wiwe ngo ngenda mutore ngo mu gitondo ngo kandi ngo ntevye bazo nitera bwoba. Ego ngo kandi ngo ntevye waca mwirukana. Hari mu ijoro rya sangapi? Hari mu ijoro rya saa 6 kuduga. Wewe wabwiye gusa ngo ngutore umugore wawe. Ngo nze ntore umugore. Ucumenya ko ari nana gute? Yaramuvuze ngo nana ngo byo muhuriye ko mushaka kubimenya ngo byasi. Audio ndayifise ngaha. Uri si? Ndayifise audio. None koresha umwanya. Ndayigona utukuna ni dangaye. Ndayigo yumvirize. Sauti ya kesi na ijua n'abadukurikana barayizi. Reka ndayigo. Shiramo audio twumve ko ari ya kesi wa serie. Hari undi wa kesi atari serie. Ipoko bengine ba kesi bita ba AKES DON. Jewe mfise rero nujya mu boss wi wawe. AKES DON. Ni mu boss wawe? Sinzi. Ni mu boss wawe. Sindabizi. Jewe audio ndayifise. Muganga. Yego. Kula mke wa mtu natulia. Anikosea adabu wallahi. Niko na voice yake hapo. Lakini rega mupira tia hapo ku micro. Atia ku micro tusikie. Subiri sana nipandishe volume kwanza. Tia volume. Ama volume ayina nili aribika. Murono mwatu kugana chende kumwena nananga. Kinasema? Basi. Bonsoir ni sawa. Mariwa neza. Nama ni juste kana kwa message. Binasema pole pole. Nama ni juste kana mbona nasema pole pole simu yako monsieur. Nasema bonsoir ni sawa. Mariwa neza. Nama ni juste kana kwa message. Murono mwatu kugana chende kumwena nananga. Nateje ngakura muzi ko biri kose. Uri kumwe muri group yanyu ya kumani 6 kwa 6 n'ibindi birebire muzi nanye musinzi byari byo. Rero bishobotse wewe mbare ejo mu gitondo uzoza umutore umutware mba muzamugiye kubana nimba muzamugoma gushika ku gisinzi. Rero bizari iby'iwanyu kumenya hama mwenze mubandanye urukundo rwanyu atakibazo na kimwe gihari. Baza ko message yagushikiriye kandi uko biri kose bitahuru bifata uko nyene aba muri mureke kuzamuragena mu bintu by'inkondo mwisha niki ibintu byanyu bibandanye mu mahoro. Taje kumutora nkaho nawe uzo kumutara uzo haba waramuhubiciki uzoboneka ko nawe utanamushaka no kumushaka ahubwo agomba kumukenera ko gusa kubera ko twamutaye mu muriro deja. Rero wewe utibize uzoza kumutora hama uweze umutware sasa bona. Monsieur unasikia? Mimi nasikia anasema hivi ngira abadukurikirana ntibavyumvise neza kwera ijwi peut-être ari rito kandi yakizavuga bukebuke ngo ubutumwa ngo umviriza ngo jo mu gatondo ngo uzoza umutore ngo na deje murahuriye mu magroupe ngo nibindi muhuriye mu vy'urukundo muze mureka ngo kwihishahisha mu nkundo ngo muze mushira agaragara ngo utaje kumutora ngo uzoba waramuhubije ngo uzoba umuhenze ngo uzoba wamutaye mu
nyajari nimbuzo bamutaye mu rudubi urumva gusa wamutaye nawe urumva ukanizere ko message yagushikiriye iyo message uyironse wamwishuye ngo iki je nta mpamvu yo kumwishura je sinamwishuye oya je sinamwishuye nabanye ndavyiyumvira ko one two bakunzi bakoresha umwanya media mumeze gute mumeze neza muri fresh muri good ewa jendi Mr Tugesho jendi umunyarusaku jewe ndi sutwa jendi chawa jendi Mr Vuguta vyumye murabizi kandi murazi neza yuko jewe ari uko nyene nimereye mumeze neza none guys my brother vipi hali poa uko sawa niko fresh umeze neza ariko asha birenze kuvyiyumvira yego amakuru y'imisi rero asha ni yayandi nyene ega abantu bariko baraturaba ntibari bwakumenya idondore basi je banyita muganga mufumu nani infirmier au nani je ndi muganga w'imitima n'imibiri yego imitima gute imitima gute imitima ivura gute imitima ndayivura au tiburoho irema hypertension yego imibiri nayo nkoza ko ibiganza bishushe amavuta ndayafise amavuta ya uri pasteur oya amavuta nahawe nandiho uca witwa ngo ikirere baca banyita muganga ubu umuntu wese agwaye akaza ukamukorako agenda akize yego bitu ko seriye kweri nabe kweri none hariho benshi bakize nabandi bakomantaza imitima nyene bakagenda bamugaye kandi urumva cyo vyumva mugabo cyane barakira ibiro vyawe biri he ibiro vyanje ba mu mutima yego umuntu agukenera gutora mu mutima anyiyumviriye abakize yego pene bire tubarasimaga ngo ku munsi w'iherezo ngo tuzokumva vyinshi habo baganga vraiment je narinzi ko umuganga bafise adresse irahari hehe kuba wamenye muganga ivyo birahagije tu yego uko benshi bazizina ntibarabona isura ni rero niwe muganga uyu wese wagata pasteur wasiriye mu kanisa none ndi muganga ntiwumva ko nibiganza bihezagiye nkoze ko barakira muganga naogopa kuko nkoko none erega ntituvukana nazo ukiogopa kuko muganga uvuga yuko amavuta umuntu mukoze ko gusa cakira wotinye inkoko gute ayo nahawe nayo gukora ku bantu bagakira yego sayo gukora ku nkoko kugira ngo zikire kabisa sanzwe zinagwaye guys ndibaza ivyo tuyaze kwanza muravyumvise ariko nkuko mwamwumvise muganga muganga yarandondeye we yibaza yuko ngo nkikora muri waka ntiyarazi yuko zamaze guhindura imirisho kaka mivi natumikia kukoresha umwanya media niko na media yangu ivi personnel ego sinkikora muri waka ivyo rero umbwira unshaka kunkomesha bisanzwe ntivyandaba cyane guys yambwira ngo AKES DON ivi na hivi sinzi ibintu bijya hajya mufiki AKES we je AKES sinzi ica ndondera ahubwo je sinibaza ko bari normal oya sindavyibaza oya gute nico catumye je ndakurondera kugira ngo umushikire cyane umubwire kuko jewe ica ndondera ko ntaco nzi ica kurondera ko gute muri abagenzi mwarigeze ko abagenzi ntiturabagenzi sinashaka ko tuba abagenzi oya akurondera gute rero cyo kunandondera ibintu bidasiguritse aza mwijoro ni umuntu w'umustare azwi kandi afite ibikorwa by'iwakora kandi vyiza ariko ikorwa kibi yakoze nico kundondera jewe kurondera wewe antanguza intambara agutanguza ko intambara yego yarajazanye yaragukubitishije yarakugize iki yafuma nkubita yego yakugize iki rero akurondera gute kuri telefone chat yaranduye kuri chat aramburira indero aramburira indero muhuriye kuki yari yadukije direct acaratangura kukuburira indero koresha umwanya
je turagenda twari ibintu bukebuke ndakubwiye ko yamburiye indero umve nyene ko yamburiye indero ego ko kameje ndi umuganga ndiyubashe mugabo guca wumva umuntu w'umusitare atashe duhuriye ko agaca atangura kunukira ama audio adasiguritse kubijanye n'umugore wiwe naravuze ati ntibishobora umugore wiwe ndeko akesi Nana umugore we yitwa Nana yego Nana iko nabibiji nake Nana akesi yarafise umudamu yitwa Nana yego mbona baba Sauda uramuzi Sauda wewe sinshaka no kumenya niyo mpamvu nshaka uzi umugore we yitwa Nana Nana jewe ni wenzi yavyaye yamuvyane n'umwana yitwa gute tuyiko na Darling arafise umwana yitwa Darling mukubwa arafise umwana yitwa Putin yitwa uwo bavyaranye Putine kaya ka Putin yego kaya gaheruka gukwiza umwaka yego niwe yitwa Nana yego urya bavyaranye nyene urisi disi kaka mbona akisa nakwaga ari arapostaga Sauda anaposti bengine banamuke baneri banani Nana mbona jewe wonzi mukiwe ni Nana ni wenzi wahe Nana wahe Nana mukiwe nyene babana Nana wahe babana sawa babana ariko wahe adresse yiwe Nana wahe abako dukurikirana sio birofa wewe barashobora kwibaza ati ubu ni muri byo buratafuta kiki Munokiye bona gisobeka kwa kesi jubujurikane gutavyume vyumye Nana wa wapi avuka he Nana babana mu amatwi ansumira Nana yo bavuka mu Bukeye ibukeye yakuriye nyene cyo vyumva ngaha nyene mu gisagara yego sawa akesi rewe yakuronde yaguhora ikire je yampora ngo ndamuteretera umugore ndamuteretera umugore hinge kwanze yego yaguhoye ko utereta umugore wiwe yego muke wa mutuni nini ni sumu sawa bandanye jewe nanje rero akaba umugore wiwe nta na kimwe duhuriyeho ariko murayaga tuyaga kubera twabana muri groupe muri groupe ya 6 kwa 6 yari groupe twara abantu barenga 180 iyo groupe 6 kwa 6 yego yari yerekeye ibiki arayizi nawe akesa arayizi akesa na yerekeye gufashanya hagati yacu 6 kwa 6 6 kwa 6 arayizi icaje kuntangaza nuko nagiye kumva nyijoro njyamye aperi sinikashituka ntawe nzi ndika namba ya kesi rukwayo juu nta niyo nari mfise ngize ngo nitabe naje kwitara hejuru umwanya wo kwitaba wamaze guhera acatuma audio arambwira ko jewe n'umugore wiwe ngo hari ibintu duhuriyeko arabinyemeza neza aca ntegeka ngo mu gitondo kare kare ngo mbyuke gutora umugore wiwe ngo namutware kavuga ati uyu muntu apere warayitavye nayo nitavye leta kuyitaba acatuma audio arambwira ngo umugore wiwe ngo ngenda mutore mu gitondo ngo kandi ngo ntevye bazo nitera bwoba ego ngo kandi ngo ntevye waca mwirukana hari mu ijoro rya sangapi hari mu ijoro rya saa 6 kuduga wewe wabwiye gusa ngo ngutore umugore wawe ngo nze ntore umugore ucumenya ko ari Nana gute yaramuvuze ngo Nana ngo vyo muhuriye ko mushaka kubimenya ngo vyasi audio ndayifise ngaha urisi ndayifise audio none koresha umwanya ndayibona utukuna ni dangaye ndayigo yumvirize sauti ya kesi naijua n'abadukurikana barayizi reka ndayigo shiramo audio twumve ko ari ya kesi wa serie hari undi wa kesi atari serie ipiko bengine ba kesi bita ba AKES DON jewe mfise rero nurya mu boss wiwawe AKES DON ni mu boss wawe sinzi ni mu boss wawe sindabizi jewe audio ndayifise muganga yego kula mke wa mtu natulia anikosea adabu wallahi niko na voice yake hapo lakini rega mpira ti hapo ku micro atia ku micro tusikie subiri sana nipandishe volume kwanza tia volume ama volume ayina nili aribika murono mwatu kugana chende kumwena nananga kinasema basi bonsoir ni sawa mariwa neza namani juste kama patisimu
kuguha message Binasema pole pole. amani juste kama Mbona nasema pole pole simu yako monsieur? Sema sawa ni sawa muriwe neza amani juste kama kuguha message muruno mwana tuvugana cyane kumwana nananga na deje ngiramuzi ko biri kose uri kumwe muri groupe yanyu ya kumanisisi kwa sisi n'ibindi birebire muzi nanjye musinzi byari byo rero bishobotse wewe mbare ejo mu gitondo uzoza umutore umutware mba muzoba mugiye kubana nimba muzoba mugomba gushika ku gisinzi rero bizoba ari iby'iwanyu kumenya hama muze mubandanye urukundo rwanyu ata kibazo na kimwe gihari baza ko message yagushikiriye kandi uko biri kose bitahura bifata uko nyene hama muri mureke kuza murakina mu bintu by'inkondo mwisha n'iki ibintu byanyu bibandanye mu mahoro utaje kumutora ni nkaho nawe uzo kumutara uzohaba waramuhubiciki uzoboneka ko nawe utanamushaka no kumushaka ahubwo agomba kumukenera ko gusa kubera ko wamutaye mu muriro deja rero wewe utize uzoza kumutora hama uze umutware sawa bona Monsieur, unasikia? mimi nasikia. Anasema hivi ngira abadukurira ntibavyumvise neza kwera ijwi peut-être ari rito kandi yakisavuga bukebuke. ngo ubutumwa ngo umviriza ngo jo mu gatondo ngo uzoza umutore ngo na deje murahuriye mu magroupe ngo nibindi muhuriye mu vy'urukundo muze mureka ngo kwihishahisha mu nkundo ngo muze mushira agaragara ngo utaje kumutora ngo uzoba waramuhubije ngo uzoba umuhenze ngo uzoba wamutaye mu nyajari nimbuzo wamutaye mu rudubi urumva uzoba wamutaye nawe urumva ukanizere ko message yagushikiriye iyo message uyironse wamwishuye ngo iki je nta mpamvu yo kumwishura je sinamwishuye oya je sinamwishuye nabanye ndavyiyumvira ko impamvu ashobora kumpangara jewe dusangiye akaje nsangiye ndumuganga nayo n'umusitare ubustare bw'iwiyo naravyiyumviriye cyane kuko nkuko yabivuze dusangiye duhuriye mu groupe je nagiye ndabaza ivyari ivyo uwo umugore wiwe nana aramubajije ivyari ivyo nana bashobora kwicara n'umugabo bakambuza itiro jeje kuryama arambwira ngo umugabo wiwe ni byinshi yambwiye ibiki yarambwiye ngo umugabo wiwe ngo abonye muganga ngo nizina gusa ryumvishije aca tumutwe yego hajya rero ngo andukira audio nkuko nyene yavyivugiye muri audio ngo bari bicaranye bicaranye iryo joro ntibari basinziriye kubera muganga hari saa 8 y'ijoro niko wavuze saa 6 saa 6 y'ijoro yego je saa 6 mbamaze kuruhuka mba niyo mu kazi kenshi maze kuruhuka mugabo rero kuza kumfundukira ama audio nkayo yaramburiye indero kandi avyumve ko yamburiye indero mwene wacu urugamba rurabandanya cyane gose uno munsi rero wewe wacu uvuga ati jewe nshire audio ahagaragara ya AKES gushika kuri no saha babanye gute n'umunana wiwe nyene jewe ko babanye kuko sanzwe amakuru ndayahabwa kuko muri groupe niho twe duhurira sisi kwa turi beshi ngo byarageze naho ngo amubwira ngo namuvire mu nzu AKES nyene yego ndumva ubu ntibari kumwe ngo yoba yaramuhaye la mva definitive sinzi ntavyo nzi mugabo ntibari kumwe ubunyene none ga mwene wacu AKES n'umuhungu mugenzawe yego nkubo bantu bari ko barakurikirana ibi bintu ko umengo ni umbeya mengo n'urusaku bakavuga bati abahungu sabantu boja kumbuga kuyandarika bakwiye kuja hamwe bakaronderana bakayaga nimba ari kibazo bakagitorera inyisho wewe rero ikintu cyatumye vuga ati jewe ahubwo sukubivuga gusa nukubishira kuri karubanda bikamenya isi yose ni giki naramwandikiye ko narabandare ku kwezi kwa mbere kurahera kwa kabiri kugira ndamwishyure kuko jewe ikintu ndagitegura amezi abiri yaranukiye audio ndareka kumwishura amezi abiri arahera amaze guhera
nacenda mwandika ati ndagukeneye ntiyanyishuye camvuga ati rero ko wowe usanzwe mukorana urisha umwanya usanzwe mukorana reka iyi message mugereko yumve ko yamburiye indero kuko je nawe ntidukorana. Ubu rero inyuma y'amezi abiri nta nundi muntu numwe wari bwira ibi bintu. Oya, naramuhamagaye naramwandikiye ndafite n'ukuntu amwandikiye ndambwira ko ndamukeneye cyo genda ni safari ndambwira ati je nkishika ndagukeneye kandi message yarazisomye umubwira mubonane tubonane kuko uvuze ngo abantu baba jeune no kubiheza nashaka numve impamvu je yongenda yakwishuye ngo iki ntiyanyishuye nawe yaciye arindira ngira zo kwishura mu mezi abiri nawe oya byamaze gutangura hakabaye inyuma yaho bizocu bigenza gute kandi ndabigenza gute ndamukeneye aha none nk'ubu yo kwitwarira anyitwarira kubona uri kuramucafuza aho je ntamwitwariye ambujije itiro haka audio kamwe waje gutelefona umuntu asinzira aryamye ariko ararota ko ni simple oya si simple Jesi numvise igitutsi kirimo kumbwira ngo nzifate mukiwe jewe je muganga mu gitondo kare kare mvyuke ndeka kazi ngo nje gufata mukiwe none we mukiwe ntimuzinanye live face to face turazinanye face to face nenja kumutora gute hagiye usanga ari gatavuga atari grabusema usanga rigeze kubavumbura ahantu kubabona ahantu muko mukona akaza rakavuga none ubu we mu bisanzwe icyo ushaka ni giki mu bisanzwe Gucwe tuma umutima wawe uruhu kuvuga ati aha kweri n'amahoro menshi naza nsaba imbabazi uko yaramburiye indero azafukame aze ansaba ikigongo apfukama ajyama aze jansaba imbabazi agusaba ikigongo yego uko naramwandikiye kugira ngo aze numve ariko nawe wamwishuye nyuma y'amezi abiri kuko je ndi nkiye audio ndende ya audio nabanje kwanza kuyumvirako rero aho bigeze naza nsaba imbabazi yaramburiye indero hama bihere sawa muganga nanjye ndakwite muganga ndiwe oya uri muganga wapi mu nyumba kwa unatashindana shindano sinikwambia kama mkono unatibu niyo ntukwizeranye sasa muganga apa mini kona je ndiko nkina n'ubwenge bw'abantu bariko barakurikirana ibi bintu yego abatu banavyozaga ni ma frappe bingi banavyozaga ni mabongo ibi bintu biba mu buzima busanzwe banavyozaga ni byabongo iki kintu wowe babwira wo bamenyesha batahure neza ko ibintu atari abubeshi bamenye neza yuko wewe wahagurutse ikintu cambere no babwira utanguje intambara uko iyo arumika audio yo kugira basi amenye ivyo ashaka kumenya ahubwo yari karabitsindagira nkaho umenga nivyo ko yaramaze kuronka nimero zanje sinzi wazimuhaye nimba ari umugore wazimuhaye ko yaramaze yarindira bugaca hama kandondera akambwira ati ndagukeneye nitwo kunuku ndagukeneye je nari kugenda ko je ntanakimwe niyagiriza kuri mukiwe nari kugenda akambwira ibiri ku mutima vyo tuma arara dasinziriye hama ikintu nobwira abantu ko badukurikirana nuko umuntu yitura kamera ari uko ababaye je nuko nandi mbabaye umpangara sinari kuvyigumiza mu vrema ego kandi baza message urayishikana ndabishikana nubwo baza kunyita ngo ndi umunyarusaku ngo nivanze mu bitandaba ariko uko biri kose ndibaza nta kinyoma kirimo nta kinyoma nawe arabizi ibindi ko nawe arakuzi inde jewe je kumenya arazi ko ndi muganga gusa kwizina gusa kandi afise numero zanje kandi na sati zanje araziraba mukona ama contact mu bute munongera amaze kundondera umva ko abanje gusavinga nimero yanje na warasave stati zawe ahora ziraba nahe ndareba ziwiwe ndetse naswe n'indirimbo uhuru na musapoting uhuru nayira cyane gose uri n'umufana wi yarigeze no kumpa link yego yarampaye link hati kurige inyimbo gani ndareba y'indirimbo nyabaki erega jivyo ndiko ndavuga sindira gusema Julia muntu yaramburiye indero muganga reka none era aha ndiko ndabesha ntiyamaye link nkareba
nkanagira screenshot ko nayirevye atamutima mubi mugabo akancozaho intambara ire nyimbo ngo ntunze nkenye numva kweli sawa cyane some mu message y'umutumyi yaka yego hey bro ndagukeneye akaganiro dukorana gusa ndi busy kuko ndi safari nka le 5 z'ukwa gatanu nzoba nagarutse rero iyo time ndayihabwe wamukeneye mu kiganiro wewe ntiwamukeneye ngo muyake ikiganiro burya abantu kuyaga tugira tuyage ukuntu yantanguye tuyage rero numve aho ivyiwiwe biri kabisa umva ntiyaje rero ndamutumye ko rero azozanye saba imbabazi yaramburiye indero guys ndabakunda cyane buriko burira turi mu masaha yitereye gatoyi muganga reka ndagushimire cyane natwe turabashimiye kwa mwatwicavye upunguze asira asira izopunguka yaje gusaba imbabazi yaje ansaba imbabazi ataje ku neza usatumisha madawa atajire tanyataka mugabo yatanguje vy'amajambo kabisa asante sana bro asante sana namwe mwakoze kudukurikirana ndibaza je yari nka message guys yari nka message murazi ko je ndo munyarusako ndabakunda cyane kabisa mwubahwe cyane mugiraho mubahwe cyane